Guys, muri iyi video nje kukwereka akantu k'ubwenge kari muri clavier ya telefone, akantu gakunda gushikira abantu benshi ariko ntibatahure ko gashobora kuvamwo muri clavier kubera atamakuru yavyo baba bafise. Nko birashika uri kurandikira nk'umuntu haba kuri WhatsApp canke message isanzwe, ugasanga uri kuramwandikira wewe wanditse ibintu vyinshi ariko harya ushizemwo espace ngenda bibereke. Okay guys, rero nk'ubu uri kurandikira nk'umuntu ugaca ukora espace nk'uku, ugaca usanga ivyo wari wanditse biciye bivamwo, haciye haza ibindi bijambo wewe utari wanditse. Okay, ndibaza abantu bimaze gushikira muhora mubibona. Ako kantu rero niko kantu k'ubwenge nje kubereka uno musi ukuntu babikura. Mugumane nanje rero, shene ni ibigezweho kuri telefone, ukaba utarakora kuri subscribe ngaha hepfo cura ufyondeko, tibagiye no gukora kuri ako gakengeri kugira igihe cyose tuzanye ivyigwa nk'ibi uzuraba uwa mbere mu kubona utu tuntu tw'ubwenge. Okay, nimubanze mufashe rero muce mugira like, musangiza abandi iki cigwa c'ubwenge kugira nabo babibone. Aha rero gira tubikuremwo, uraza winjire muri parametre ya telefone yawe. Okay, urinjira parametre hama ucumanuka ino musi ahantu handitse systeme. Aha kuri systeme ke telefone je uri mu gifaransa, ku bantu musanga imuzifise mu congereza muze kubanza muhindure, hama ucuza hambere handitse range. Aha hambere ucufyondako, hama ucuza ahantu handitse ngo clavier virtuel. Aha kabiri ndibaza murahabona, ucufyondako hama ucufyonda ahantu handitse ngo Gboard. Aha kuri Gboard niho ucufyonda aho hambere, hama rero ucuza urabe aha iri jambo ngo correction du texte. Aha kuri correction du texte ucufyondako, hama ucuraba aha musi murabona yuko hari utuntu twishi, nzoza ndabereka duke duke uko nanje mbandanya kumenya twishi, nzoza ndatubasangiza mwico ndabasaba no kunshigikira. Hama murabona iri jambo ngo correction automatique, niho hahandi no kuvuga wowe ivyo wanditse ugaca usanga irikira gukosora, ariko ugasanga irikigukosora iguha ibintu vy'amakosa. Kenshi ibi bintu aho usanga ikuzaniye correction imeze neza ni mu gihugu uri kurandika nk'igifaransa, yari ikintu canditse nabi canke wibagiye amaxa canke amaese, igaca ikikuzanira harya kuri clavier canditse neza. Aka kantu rero wewe mu gihe ubonye vyahora bikubangamira urashobora guca ukugara nkuku, uca ukugara. Aha no kuvuga message yawe uzoyandika uyimare, i clavier yawe utarinze kugukosora, wewe wandike message nyene atangorane n'imwe. Mubona yuko ari akantu k'ubwenge ndabazaniye. Guys, ahantu harimo utuntu twishi, hama rero ariho abantu musanga dufise amaparametre atameze kumwe bivanye na marque ya telefone. Uze kucuza aha muri recherche, aha wandike rirya jambo ngo Gboard. Gboard uku. Okay, ndibaza murayibona uku. Gboard rya jambo nyene twasanga hariya muri parametre, niryo uca wandika aho hejuru muri recherche, uca ubibona vyihuse, uca ubandanya n'aya ma step rero duhejeje gukora. Okay guys, mwari kumwe na jewe nyene Obama, rero ntayengeshanya kuguma ndabigisha utu tuntu tw'ubwenge tuba tugezweho. Hasigaye ndababwira ati bye bye, niyo bagire kugira kuri subscribe, like, comment na share, upartage bagenzi bawe. Bye bye, tuzosubira mu kandi gatrike gakurikira.